Nk'uko bisanzwe nitwa Bukeneza Joseph, nkaba mva Ingozi ariko nkaba naje ni Bujumbura kugira ngo mbeho ndiko ndarondera akazi nabwo ubuzi butaboneka. Naraje ejo nari maze iminsi ngwaye numva umugongo ndibwa mu mafyigo mu kiyunguyungu haribwa cyane bikamanuka bikaja mu matako bigahagarira mu mavi. Hama ejo ku mugoroba ndyamye itariki 23 niho naza numva Pasteur Nduwimana Joseph ariko aratanga ubutumwa ku radio. Mbere numva batanze nimero za telefone kugira ngo dushobore kuza turababaza ibibazo twongera dutanga amashimwe canke se twisdondora ubugwayi bwacu dufise. Niko gucanza numva batanze nimero zuko twobahamagara kuri apeli isanzwe, ariko numva agenekereje ku isengero bingaha kuri witi Mutakura nimero 16. Naye ndavuga ati aho nsanzwe ndahazi ndazinduka, bari baduhaye isaha ya saa moya, nacerewe gato ndahashika mu masaa moya nk'iminota 8. Niko rero gucanza ngaha none ndashimiye uhoraho baransengeye bya bintu byose byariko biranja biri mu mugongo mu kiyunguyungu cyose numvise bigabanutse bimwe mu mavi hose. Ubu ndashima Imana, naco gituma shimiye Imana datarugira byose, Imana umuremye yaturemye ikongera ikaturemera na Pasteur Nduwimana Joseph, akaba ari nawe Imana imushira imbere n'abari inyuma yiwe. Imana ibahezagire yongere kuzira bashishikara ibasiga amavuta kugira ngo igikorwa Imana yabashinze umurimo wabo baze bawubandanye, ko twebwe abana b'abantu dufise ico twobahemba kiretse uhoraho Imana, kuko niyo ihemba. Ko twebwe abana b'abantu ntaco dufise twoshimira ngo tudashimiwe Imana yacu itatwitangiye kugira ngo ishimire yongere itere intege Pasteur Nduwimana, imuhe amahoro n'imigisha n'iteka nitekane no mu cubahiro no mu ngo ziwe, eka n'imiryango yose izomukomokako n'abari inyuma yiwe bose. Kandi kugera ubu nta yindi sengero nzoza ndajamo atari isengero repentant, iyo nzokwama njamo nanje senge nifatanye n'abandi kugira ngo ibyo bituboshe twese tuje hamwe n'abakozi b'Imana badufashe tubibohoze bwa burozi bwa bwansi batanze bishano bashaka kutugira nabi, zanyatsi batuma baduhuha imiti bigatuma tutaronka ubuzi. Ibyo byose tugiye kubifatanya n'abapasteri n'abakozi b'Imana bose, natwe tugire iteka aho tubaye naho tugendera. Murakoze cyane, Imana ibahezage. Yesu nashimye, Yesu nashimye kandi ndashimiye umuntu yanzanye ngaha. Naje ngaha merewe nabi cyane, sina mu gatondo nabyuka nta kintu kimwe nashira mu nda, natambuka atanguvu ufise, ariko ubu naje ngaha baransengeye ibyandimwe byahiye byavuyemo kuko Imana ndashimye. Umuntu yandungise ngaha kuri pandase yakoze yagize neza, arankuye kucobo nariko ndapfa. Ndamushimiye abantu abakozi b'Imana bahamye onye ndabashimiye, bashigwe hejuru, babongerwa amavuta mubwishe nayi yanje. Nundi wese ataraza amenya ngaha n'ukuri kw'Imana barasha n'umugenzi wanje yose yaragwaye, nzomuzana ngaha n'abanyene atabarwa nkuko ntabawe. Ubu naje tanguvu ufise, ariko ubuntu ngafise inguvu zikwiye. Icari mu gatuntu cariko kirantera isesemo cavuyeyo, ceko kiranyagomba nk'inzoka cavuyeyo. Abakozi b'Imana bahano ndabashimiye, Imana nibahezagire. Yesu nashimye. Jewe naje ngaha numva afise ibintu bifata ngaha bikaniga n'ibindi bimbabaza mu nda, ariko numva intoya mitende biheze. Zina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ariko ndafise n'umutwaro w'umugabo wanje agwariye muri Kenya, nawe nyene ndashaka ko Imana imubohora. Abumvise ntashanje Imana ibahezagire. Yesu nashimye, agomba gushimira Imana y'igicana cya repentance
Jesse ndi mushasha ngaha nisanzwe sengera ngaha Imana yo ngaha imaze kunkora itangaza byinshi rya mbere ndashima Imana kwanza ko yashoboje nkashobora gukizwa nkabatizwa mu mazi menshi no mu cyano cya repentance. Ikindi kigira kabiri Imana yo ngaha yaratumye ndonka akazi. Ikindi shimira Imana narigeze kuba mfise mutwe wanje yarafise imbanyi agiye kwibaruka ndajana amazi mungere yasengeye ndajana n'amavuta mungere yasengeye shitse aho yaragiye kwibarukira dusanga ari abandi bavyeyi benshi bari bamaze iminsi myinshi ubwo wowe dushitse turamusengera turamusiga amavuta turamuha n'amazi aranwa Imana irakora ibitangaza mu mwanya muto baravyaye. Yesu nashimwe. Ikindi shimira Imana narasenganye n'umukozi w'Imana wo kwijabe isengesho yasenze ryo mu kwa gatanu kwezi gutanguye arasenga nanje ndizera Imana yo itangaza ndaronka akazi na misi 3 iheze. Ikindi ngomba gushimira Imana imaze imisi ifise indoto mbi aho narota banteshinge arota namiza amasashe ariko nageze hano abakozi Imana baransengera abasenzi baransengera kuri Imana yakoze ibitangaza abona ndiko ndoroherwa meze neza. Imana yo ngaha no kuvugira hari Imana yo ngaha irakora Imana yo ngaha irishura Imana yo ngaha irakomeye kandi irahambaye kandi kinshimira Imana ko Imana inkore bidasanzwe kuko mungera yavuze ko Yesu wa Mungu yindwara bidasanzwe. Ndashima Imana cyane ku sese yakunkorera ndashima Imana ngaha n'ukuri n'abasenzi ngaha Imana bahezagire mungera Imana mukomeze kumuduza amavuta ikomeze kumurinda. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yendi ngashimira Imana ku byizingirira uyu munsi. Nimaze ibiberetse umutwe mubara no munda. Umutima ukava mu ndukarabiriza mu mugongo. None naje gusengera hano bansengeye none ubu numva vyaheze. Nimaze indwi yose ntariye ntashaka kurya. Mugo ubu numva inzara ndizeye ko nshikanja. Umutwe waheze munda vyaheze. None ndashimira Imana yo kuri kino gicanire nkijije. Nagize ngo Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Ego hamananje nitwa Nduwimana Yvette. Nkaba narishatse gushinga intahe. Ego mwijoro rike uno munsi narimerewe nabi cyane. Hanyuma ndabirarana. Bukeye ibyigeze bimpagahenywe na gato. Nafashwe n'umugongo, umugongo urambabaza cyane. Haziramwo n'umutwe ndagira imbeho nyinshi ndahinda gashitse mu gitanda sije nabonye burakeye nje mwana masengesho. Ndashima Imana cyane rero uko naje siko ntashe wa mugongo wakize wa mutwe wakize ubuntu batanu namwe mbabara ubundi degemvya Imana yanzanye mu kino kibanza ninazwe cyane. Nindi mitwaro nibaza ko igiye kuyinyishura kuko ubwa mbere na mbere yanyiyeretse uko naraye yanyiyeretse uko naje siko ntashe. Ndashimira Imana cyane n'ukuri iyo yankijije umugongo nari mfise ubu ndunama kare sinanishoboye kunama ubu ndaduza ukuboko myiyoza kare sinanishoboye kwiyoza. Imana ihimbazwa cyane rero Yesu nashimwe.